Isengesho, isengesho, isengesho ni urufunguruzo ushobora kuguruza ibyo utarushoboye kugurura. Isengesho ni ryo rizoguha gukomera no guhagarara neza mu bihe bikomeye bitakoroheye, mu bihe bitandukanye. Kandi isengesho niryo rizokugeza mu isezerano ryawe. Yobu yarasenze mu bihe bitari byoroshe, Imana iramwibuka agera mu bihe by'umugisha, kandi no mu bihe by'amashimwe, kunezererwa, kurimba zaburi zishimwe ko Imana yakwibutse. Nutasenga iby'Imana yaguhaye nk'umugisha, bizokubera ingazi ikuduza mu bibazo bitandukanye, kuko utahagaze neza mu isengesho, ibyari kukubera umugisha byakubereye amageragezwa. Imana idufashe cyane kandi igushoboze rwose. Yona 2:7 avuga ngo, aho umutima wanje wiheburira, muri jewe nibutse uhoraho, ugusenga kwanje kwagushitseko mu rusengero rwawe rwera. Aberekeza umutima ku bitagira ikimazi by'ibinyoma baba bataye guharigwa, ariko jeho nzogushikanira ikimazi, sesereza impundu, kandi nzoshitsa ibyo nasezeranye. Agakiza kava kuhoraho, maze uhoraho abarira urwo rufi rudahwa. Yona imusozi. Ugusenga no kwinginga kwawe kuzotuma Imana ifata ingingo yo guhindura imigabo n'imigambi ya Satani ku buzima bwawe. Prayer is the key, urufunguruzo rw'amasengesho. If there is a man to pray, there is also God to answer. Nimba hariho umuntu asenga yinginga Imana, ahanze amaso uhoraho, ahanze amaso Siyoni, ahanze amaso imiryango y'ijuru, hariho n'Imana ishobora kwishura. Ntucike intege, bandanya gusenga. Ni benshi cyane Imana yatabariye mu gusenga, Imana yakomereje mu gusenga mu bihe bitandukanye. Nta gihe na kimwe uzogeramwo utazoba ukeneye isengesho. Nagira ndaguhanure mwene data, nimba amasengesho ari makeya, increase in prayers. Isengesho rizoguhindurira ubuzima, rizokugeza ku rundi rugero, rizozana amahoro mu mutima wawe. Hari igihe ushobora kugeramo amahoro agahera. Hariho benshi bafata ingingo yo kwiyahura, yo kwiyica, yo kwigirira nabi, yo gufata ingingo mbi nyinshi zitandukanye kubera ko isengesho ryabaye rike muri bo. Satani agafata ikibanza. Please keep on praying, bandanya gusenga, hagarara mu isengesho. Imana igukingurira ikirere cy'amasengesho, Imana igukingurira ikirere cyo kumvigwa, kandi Imana yumve gusenga kwawe mu gihe gikwiriye, igire kikoze. Wifuza kuduga ku rundi rugero mu buryo bw'impemu, amasengesho yawe akuduze, akugeze ku rundi rugero. Ugusenga kukingura ijuru, ugusenga kugura imiryango utokugurura. Ni ugusenga konyene ushobora gutuma mu myaka imbere utarashikamo ugasenga nti Imana, ndakwinginze mu mwaka uyu n'uyu uzonshigikire, uzobane nanje mu kwezi kunuko, mu minsi n'iyi uzobane nanje. Isengesho rikagendayo rigatangura guprotokora no gukora ibiri imbere wewe utari bwageremwo, rigatangura gukuraho obstacles, circumstances n'amageragezwa atandukanye. Imana igahagukomereza aho utari kuzokomerera. Rero gusenga gufise umumaro mwinshi. Send prayers in your future. Rungika ugusenga kwawe muri kazoza kwawe, kugurure
ndazi ko hari ahantu hamwe hatandukanye uzoza ugera usanga ko hari icyo Imana yakoze. Mana mukomeze umwene data, muri gukomera mu isengesho, imipfunda n'ibimuhiga ni byinshi byifuza kumushira hasi, ariko Mana ibiganza byawe bimukomeze, aduge mu isengesho, marayika wawe amanukana ubutabazi ku buzima bwe buvuye mu isengesho. Amen.